nyigisho zatunganijwe n'ibitaro Tanganyika bifadikanije n'ishirahamwe ry'abaganga bakorera mu gisata c'ubutabazi bwihuse bava muri Kameruni bakarangurira imirimo yabo mu gihugu c'Ububirigi ariryo Amikabe kuva kw'igenekerezo rya ndwi gushika kw'igenekerezo rya 11 Gitugutu zabereye mu gisagara ca Bujumbura, zahawe abaganga bakorera kuri ivyo bitaro urwaruka ruvyifuza hamwe n'abaje bava mu bindi bihugu, zikaba zari zijanye n'ubutabazi bwihuse. Muganga Jean Pascal Abayo aserukira ibitaro mbere y'amategeko kubwiwe ngo igisata co kwitaho indembe kizogenda neza gusumba mu buryo bubangutse. Ari umunezero, bari banezerewe n'inyigisho baronse, bikaboneka neza yuko kuva baronse inyigisho igisata co kwitaho indembe mu buryo bubangutse bizogenda neza gusumvya uko vyora bigenda, kugira ngo bizotume ngaha iwacu mu Burundi eka mbere n'aha mu karere dutakaza abantu bake bashoboka iyo basinzikaye. Intambamyi nofata ko umuntu yoba yahuye nazo nuko kwiga ibintu vyinshi mu mwanya muto naho twabaye indwi yose usanga idakwiye. Nko kuri ico twafashe yuko kuva muri indwi gice tangura tuzoya dushiraho kubandanya gufata abigisha basanzwe bari ngaha mu Burundi babandanye babigisha kugira ngo ntibave bibagira ivyo bize. Iyindi ntamye nayo nuko hariho ibikoresho bimwe bimwe usanga bidakwiye. Muri Tanganyika hospital turafise ibitari bike, ibibuze nk'ubu nta nubwo zizohaca bitabonetse. Eka mbere n'abaje baturuka mu bindi bitaro bavuze bati twabonye ivyo mufise, twabonye ivyo mudafise, twabonye rero ibikwiye kugira ngo tube twese tubifise, maze habaye impanuka canke habaye uwundi muntu aje afise ingorane zisaba kuvurwa vyihuse bikorwa mu bangutsi amagara yiwe ntasinzikare. Niyo ntumbero y'ibitaro vyacu Tanganyika Hospital, nuko dukunda abantu, dushaka gukiza benshi dukoresheje ubuhinga bugezweho. Haba Ariete Sabamahoro canke Ernest Nduwimana bakurikiranye izo nyigisho barashima. Tugiye kuraba uko aba infirmiere abaforoma twiga ino mu Burundi, hari vyinshi twiga tubona mu mpapuro ariko tutaba tubona ku rubuga rw'akazi turiko turakoreramo. Rero ku rugero ibi bitaro vyacu biruko iyi formation yadufashije cyane mu kumenya cyane ingene tuzokwifata igihe turonse abantu bagize impanuka zitandukanye, zaba iz'imiduga canke iz'ibindi bintu ari bibaturiye bavuye mu industry canke ibindi nkuko twabibonye muri iyi formation. Twizeye ko tuzobatunganiriza cyane neza nk'abaforoma bo ngaha muri Tanganyika Hospital. Inyigisho nkuko twatanguye tuzitanguriye mu nyandiko, twaranditse vyinshi bijanye nuko dufata abo bakomeretse mu mpande zose nyinshi z'umubiri, mugabo kandi igihambaye twabaye kubikora tukabibona neza uko bigenda. Ico dutahanye kinini cyane, twari dusanzwe tubikora ngaha muri Tanganyika, muga hanini wasanga tubikora tutazi neza na neza ukuntu bikorwa mu ncamake, ugasanga ikintu uragikora kubera wakibonye ku wundi mu gutakiza imyido nido uko cifashe. Ubu rero ico twungutse nuko ivyo tuzokora tuzoba dukora ico tuzi nico gishobora gufasha umurwayi wacu. Ico nosaba nuko iyo habonetse mwene ubwo buryo bw'abantu bagize amasanganya, atari ukwihutira gufotora gusa turungika ku ma WhatsApp, ariko vy'ukuri umuntu wese yomenya ibintu vya mbere ashobora gukorera abo bantu bagize isanganya. Hanyuma ico nosaba leta nuko yogwiza uburyo, na cane kubera ko mwabonye ko birasaba uburyo, hariho uburyo dukoresha, ikagwiza uburyo nk'abari muri Croix Rouge bakabafise ubwo buryo bw'ama première secours, kugira ngo ibindi bikorwa bize gukoreka kwa muganga aho tuba dushikiriye aho bashobora kubakurikirana neza, mugabe ibikorwa vy'ibanze vyatanguye. Abakurikiranye izo nyigisho ku munsi wa nyuma wo kuwa gatanu igenekerezo rya 11 Gitugutu umwaka wa 2024 bakaba bazisozereye mu gushira mu ngiro ivyo bigishijwe, aho babicishije mu ireresi yerekana ingene bifata mu gutabara imbabare vyihuse. Mwomenye ko abashika 150 bakurikiranye izo nyigisho bahawe impapuro zerekana ivyo bize arizo certificat.
radiyo televiziyo